ni kenshi dukunda kwibaza mbega umunyamurenge niwe mututsi twumva w'umunyarwanda canke w'umukongomani avuga ikinyarwanda. Mbega aba batutsi b'abakongomani bavuga ikinyarwanda nibo bo barabanyamurenge. Ni kubera iki umunyamurenge atemera ko ari umututsi? Ni kubera iki umututsi agomba kwigira umunyamurenge? Mbega mwari muzi ko mu banyamurenge harimo abarundi? Mwari muzi ko mu banyamurenge harimo abanyarwanda hakabamwe n'abaganda? Mwari muzi ko amateka y'abanyamurenge n'aya mateka y'aba bitwa ngo n'abatutsi b'abakongomani bavuga ikinyarwanda ahari? Inyishu ni muri iki kiganiro bafukure menya amateka tugire tubashikiriza. Ikaze fata intebe utegure umutima utegure n'umutwe turagiye. Ijambo rimwe Patrick uri umututsi? Of course. Joseph uri umututsi? Ntibikanabe. Okay, kubera ko uri umututsi. Nuko ndi umututsi kandi nkaba n'umunyamurenge. Kubera ko utari umututsi? Umunyamurenge ibyo birampagije. Ayo ni amazina yandi ahetse inyungu z'abahamagara iryo zina ry'umututsi. Niki kibi cyo kwitwa umunyamurenge w'umututsi? Ni ikihe cyiza cyabyo? No kubaza naje. Iciza cyo kwitwa umunyamurenge w'umututsi kandi turi abanyamurenge ni iki? Niki cyiza cyo kwitwa umututsi kugira Joseph nawe ngo umututsi? Nuko izi deba twazigiyeho burya kandi nje mbona atari ikibazo nyamukuru ntacu bitwaye. Bumva bo umuntu yovuga ati jewe sindi umututsi ndi umunyamurenge ntantambara bagomba kubi. Niki cyiza rero naje mvuze ngo umututsi na idea banza wumva mvuze ngo ndi umututsi kuko n'ubundi nakuze nabasogukuru bazavuga ko turi abatutsi no mu banyamurenge twagiraga abantu bitwa abamututsi. Numva ntacu bitwaye kuvuga ko ndi umututsi. Hariho abitwa bagahutu nabo babayeho ariko nyine ntabwo nigeze numva batubwira ko turi abahutu ariko batubwiraga ko turi abatutsi kandi izina simbona daire nta n'uruhare nafite muri biriya byose biri hariya. Impamvu wenda kino mpankibaza nuko kiza gikora kuri politike ihayibera mu karere kandi kugira ngo dufashe wenda n'abadukurikiye. Bwana Joseph ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse umwe wese aho aherereye. Kuri uno munsi nashaka tuvugane duhane umuco tumenye ukuri hagati y'injyane z'umuntu yiswe umututsi n'umuntu yiswe umunyamurenge. Uzosanga umututsi yiyita umunyamurenge ugasanga umunyamurenge ntashaka kwitwa umututsi. Uvuze ngo umututsi umunyamurenge nyamunyamurenge akubwira ati jewe biragatsindwa sinshaka kwitwa iryo zina sindi umututsi jewe ndi umunyamurenge. Abatutsi bari kumwe n'abahutu bakaba bari kumwe n'abatwa ariko jewe ndi umunyamurenge sindi umututsi. Ibi bintu rero nta muco uhari ushika no mango tuvugana uzosanga hariho umuntu abivuga uko biri canka agerageza basi kwegereza ukuri nkuko tugomba tubashikiriza. Icara hasi tira gatebe ufata umwanya wiyugurure mu mutwe wugurure umutima dutahure zino njyane ziri hagati y'abanyamurenge n'abatutsi surtout ababitwa ngo n'abakongomani bavuga ikinyarwanda n'abatutsi b'abakongomani bavuga ikinyarwanda. Aba bantu bafise izi adjective zitatu yitwa umututsi haba umukongomani hama yongere avuga ikinyarwanda. Aba nibo bako baratera imvururu nibo bako baratuma umuntu yitwa umunyamurenge tugiye kuraba umunyamurenge wari we twongere turabo umututsi w'umukongomani avuga ikinyarwanda wari we. Niwo muco ko shaka turabire hamwe uno munsi muri kino kiganiro gisanzwe citwa bafukure ariko kiko tukazogenda tugifatanya n'ikiganiro citwa menya amateka. Uzoba wumvirizamwe amateka wongera umenya n'ukuri tugenda turafukura ivyagenda binyegejwe. Urumva ikiganiro rero ni bafukure episode ya kabiri. Episode ya mbere twarayishize ko kuri Ingoma magazine mwarabonye twahereye gufukura wa muntu asigaye agendana kamoteri gatera isukari kugira ashobore kubarabaho na kabiri. Nagwanda babwire ko umunyakibi iyo ngwapfuye ni adage numvise bavuga ngo umunyakibi yapfuye ngo numunezero kumugororotsi. Sinzi ijambo yo barikuye
nako nagerageje kurondera nimba ari umu écrivain nimba ari umu philosophe nimba ari muri bibiliya sindamenya neza umuco waho ryavuye ariko nagumye ndaribona ahantu henshi. Nagerageje nzinzeza gukora kino kiganiro gitanga umuco hagati y'umututsi w'umukongomani avuga ikinyarwanda n'umunyamurenge ntaramenya neza iri jambo yo ryazananye ngo umunyakibapfuye n'umunezero w'umugororotsi. Reka rero turabire hamwe igituma benshi ndatwo mwama mwiyumvira uvuze umunyamurenge n'umututsi ugaca usanga umunyamurenge nawe nyitwa kari umunyamurenge nyezina ibi ntavyemera. Ugaca usanga rero aho nabo batutsi b'abanyarwanda b'abakongomani ngo bavuga ikinyarwanda je ndiko ndakoresha amajambo kungene biyita kugira tubitahure igituma biyita abakongomani bavuga ikinyarwanda b'abatutsi, kuko ahantu hari umututsi hategezwa kuba hari umutwa, hategezwa kuba hari n'umuhutu. Mugo muri Kongo ivyo bintu nta bihari. Reka rero turabire hamwe igituma hariho umututsi w'umukongomani mugabo ntihabeho umuhutu w'umukongomani, niba habeho n'umutwa w'umukongomani. Kuko ibihugu dusanzwe tuzi birimo etini zitatu no Burundi, aho harimo uhari abitwa ko dukunda kuvuga ngo twavyiswe n'abazungu ariko nturamenya neza na neza. Jewe ndiko ndarondera umuco apari biba kutubwira ngo twiswe byazananywe n'abazungu, nimba vyazananywe n'abazungu tuvyikure ko none bituveko. Mugabe bikaba bitazananywe n'abazungu hakaba ari ibindi bintu bafatiye ko navyo nyene dukeneye kubimenya. Nico gituma muri ibi biganiro byabapfukure canke menya amateka tuzoza turafasha kurondera ukuri canke kwegereza kubukuri, tumaze tumenye bivahe. Nico tuba rero mvuga ati nimba ibi bintu bavuga ko twavyiswe n'abagirigi n'abaki vyatutsi hututwa kugira rero biduha amahoro mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi canke hakurya akanyaru mu Rwanda, nimba ari byo twiso, nimba n'amazina twabatijwe turakwiye kuyikurako hama tukagumana umuco n'akaranga twe dusanzwe dufise nk'abarundi canke nk'abanyarwanda b'umutima. Rero umunyamurenge bivuga ko hari ku kinjana ca 16 kuva ku kinjana ca 16 ivyo bita 16e siècle aba bitwa abanyamurenge bariho mugabo ntibitwa abanyamurenge. Mbanza mutegere neza, uyu rero yitwa umunyamurenge ahakana ko atari umututsi, yariho kuva kera mu burere bugenda butandukanye hiyo muri RDC ariyo yari Zaire, kera aba bari basanzwe bariho. Aba rero bakaba bari mu mice myinshi kuko bagiye barava mu bihugu bitandukanye. Nico turababwiye ati dufata gatebe twicare twumvirize tworoshe umutima tworoshe n'umutwe kugira dutahure bino tugiye kurabira hamwe. Ikiganiro nababwiye ni bafukure menya amateka. Rero aba igituma bariho nuko aba bitwa abanyamurenge uno munsi nibo mpereye ko kugira mutahure itandukaniro canke izingane ziri hagati y'abanyamurenge bukuri n'aba batutsi b'abakongomani bavuga ikinyarwanda Kagame yagiye guteragira muri Kongo aribo baba ko barazana izingane gushika uno munsi. Nico gituma mwabonye akakagwi kejo batarenga n'abantu 30 bafise ivyapa vyanditse ko biyamamara ko baragwanya igisirikare cy'u Burundi kiri ngo mu misozi igenda itandukanye ya Minembwe Mikenke ngo muduce cane tubamwo abo bitwa ko ari abanyamurenge. Ariko ibi twese turazi ku mugaragaro kari inkinamico. Nico gituma umunyamurenge nyezina ahari nagomba ndabamenyeshe ko Barundi Banyarwanda namwe musanzwe mwumva runo rurimi dukoresha. Abanyamurenge bukuri barandikiye ONU, barandikira Union Européenne, barandikiye Union Africaine, baravuga ati ivyo bintu sivyo, uriya Nyarugabo nuku, ujyanye na Rugabo nuyu, ujyanye bajya bose bari kumwe na Nyarugabo mubamenya amateka yabo naya bijya bariko baragira hariya ni kugira bashike kuri ibi igushika uno munsi n'umwana muto kubera ibintu byo mu Rwanda bakuze bababwira ivya genocide nibiki biba ngombwa ko bamenya amateka. Rero twagomba tubabwira ati ibi imikino muri ko murabona ngo bariko bariyamiriza igisirikare cy'u Burundi, je nama nabibabwiye mu biganiro twagiye turakora kumbonesha kure dusanzwe dukorera ko ibiganiro yitwa Free Podcast TV. Twaravuze ko nimba vy'ukura ayo makambi agera 70 ahari y'abasirikare b'abarundi bababujije amahoro niba barase abanyamurenge bafise za twigwaneho ntiyiyunze ku mugaragaro na nizi mbwebwe za sarambwe za AFCM 23. None nimba bafise igisirikare cya twigwaneho, ico gisirikare cyo kwemera gute umunyamurenge wabo abuzwe kuja gusuma, abuje kuzwa guteka, abuje ivyo byose bariko baratakamba mu gisirikare cy'u Burundi ngo kibicishije inzara nibiki. Iyo twigwaneho none ikikoriki ko twigwaneho yiyunze na FCM 23 nibogenda bakabakuraho bakavuga ati tu reka kutwiciriza. Nico twababwira ati nibinyoma nibipapirano, ariko shime kandi binezereza cyane ko tugiye turaraba mu makomantere canke ukungena abantu bagenda barayaga haba ahantu umuntu aciye
haba ku matelefone murumva ko batahuye zino nkinamico zino propagande za Kagame n'inkotanyi zimukikuje baba bariko baratanga kugira barabe ko boba barabayeho na kabiri hariya muri Kongo bibe basahure bongere babe barahonya. Ibi navyo bakora bikoresha niyo nzira ya nyuma ndababwire imbere ko ninjira mu ngaruka mu mateka neza abanyamurenge n'abatutsi b'abakongomani bavuga ikinyarwanda nagwanda bamenyeshe ko iyi niyo nzira ya nyuma bafise yo kugira bashobore kuba bokura igisirikare c'u Burundi FDNB kibabangamiye hariya mu burasirazuba bwa Kongo kubera barana ko barafise umugambi wo gufata Uvira birabankira Kamanyora ntibahonyorayo n'utundi duce twinshi barana ko bariko baragenda babadenisha bagenda barabakura mu bice bitandukanye urugamba rwarashushe barana ko ubu uye nta vya bindi byo ngo tuzofata ahubwo bariko barakufukama barondera abafaransa barondera abanyamerika barondera abarabu hariya ni mugira ibiganiro byinshi kugira turabe ko bosinya tutarakugwa no mu duce turimwo za Rucuru urabona ko baremvye Masisi murabona hari Rumanga abo narababwiye ko bariko baratoroka ku bwinshi neje mwarabonye abashika 80 69 b'abanyamurenge abo nyene bitwa ko ari batwigwaneho bagiye baheshwa haro nabo numva ngo baredi tabara ibi navyo nyene tubaza kubikwira kamatohoza bishikanye ku gisirikare c'u Burundi n'abandi bishikana kuri Wazalendo na FARDC. Tugaruke rero mu mateka y'abanyamurenge igituma rero abanyamurenge batebanyamurenge nyezina mutahure abanyamurenge nyezina batemera ko arabatutsi nababwiye ko kuva mu kinjana ca imbere kinjana ca 16 bariyo muri Zaire bari muri Kongo hariya mu mashamba mu mirima mu duce tugenda dutandukanye aba rero nabo bava mu bihugu bitandukanye ngomba ndababwire hari abavuye mu Burundi hari abavuye mu Rwanda hari abavuye muri Uganda hari n'abavuye muri Kenya eka n'ahandi gusa mumenye ko bagendayo badahamagaranye batazinanye umwe yarava mu Burundi urabona ko umwe afise amahirwe yo kuba yorora inka abive hari abagenda bagiye kugira transmance canke ibyo byo kuja kurondera patirage ubwatsi buremvye hari abagenda bagiye kurondera yahimbuka hari abagenda bagiye guhiga murabona iriya myaka ko ari abahiga umva umwe wese yagendayo mu nzira hari abagenda kurima hari abona bagenda bagiye gukoreshwa n'ababirigi canke abakoroni bico gihe bagenda bababwiye ati nimuze muturimire nimuze mutwororera inka nimuze mugira ibinibi mukurikirana ibi mukore mu mashantiye bagenda bafisa abo bazunga abo bakoroni n'abandi bari bafisa amafaranga ico gihe rero abantu bose bisanzeyo ico gihe nibo ubu bitwa abanyamurenge turaza kubabwira igituma hagezeho bafata izina ry'abanyamurenge rero nimwumva ko kuva mu kinjana ca 16 16e siècle 17e siècle niyo bari 18e siècle niyo bari nagomba babwire ko izi mvururu zuko wumva ngo umunyamurenge ngo numututsi vyatanguye cane mu gihe 1959 muribuka ko n'umukuru w'igihugu cacu cita cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yabivuze ko intambamye canke zinongyane mu Burundi ntangane bari bazi zatanguye kuja ku mugaragaro igihe vyitwa ko abo bitwa karabatutsi b'abanyarwanda baje mu gihugu cy'u Burundi bakaza bafise kakantu kajyanye no kumubona kagaragara mu nkotanyi kajyanye no mubona kagaragara mu maraso ya Paul Kagame n'abamuyoboka eka n'abamukikuje ibi vyo mu Burundi reka tubanze tubishire ku ruhande umukuru w'igihugu yarageze kubica ku masonga ariko navyo tuzobigarukako tugende rero tubamenyesha ko mu 59 harimye uwitwa Kayibanda hari amajambo yavuzwe n'aba bitwa ko arabatutsi abo bitwa ko arabatutsi b'abakongomani bavuga ikinyarwanda bavuze harimwo ico gihe nabo nyene ba Paul Kagame bagisekuru cabo bavyeyi babo n'abandi benshi babwiye ba Kayibanda bababwira ati mweni mwima tuzoca duhunga bisigura mweni mwaja ku ngoma nimwafata ingoma tuzoca tuva mu Rwanda mutegere neza banka nivyo bindi ndiko ndababwira gushika nubu izimfu ukukwiyemera akakantu ko kakanyarigabo ngo baremewe gutwara ngo bavukanye imbuto ari byo ndonga mu Burundi mubona icyo bakora cyose bagwanira ngo kuyobora ngurumva gwireta y'igihuti hari ireta kumburi hari nashaka kuguma mvuga mwizina mu Burundi ni have akwiye kuja hongira Pacifique akwiye kuja Alexis Nduhije Innocent Muhozi sinzi nabandi bako barategura ariko mu mutwi wabo nimba izinduru zose ubona za Pacifique
z'abande nuko mu mitwe wabo babateyemo iyo microbe ngo nibo bashoboye kuyobora ntibashoboye kuyoborwa nivyo vy'ibimubona aho bokwemera ivyavuye mu matora aho bokwemera kurongorwa uburongozi kuko buva ku Mana bemera kudurumbanya canke bakemera kwirotira bagacaja kuvyita ngo barahunze ubu mu 2015 ari ntambara yabaye mu gihugu cy'u Burundi ivyako so bavyiteje ariko reka tubanze dushe ku ruhande vya 2015 turiko turaja kurondera itandukaniro ry'umunyamurenge nyawe n'umututsi w'umukongomani avuga ikinyarwanda iyo vyavuye igituma uguma wumva ariho brad of fair mutoguma mubibona abanyamurenge ubajije n'umunyamurenge akuze amaze afise nk'ibisokuru nka bine hariya aye muri Kongo arakubwira ati jewe sindi umututsi ni bareke kutwita ayo mazina batwita ayo mazina y'igitutsi kugira baronka aho bapenetra baronke mu nteko mpuzamakungu hariya mu maoni za Union Européenne n'ahandi za abo bose babahetse mu mugongo baronka aho badodera bavuga ati abatutsi biwacu bariko baragira ukuntu muri Kongo ariko bariya n'abanyamurenge nivyo turiko turaja ko kuraba rero mu 59 bamaze kwanka kurongorwa na Kayibanda mu Rwanda barashwiragiye bamwe baraje mu Burundi aro haje ijya microbe mukuru w'igihugu yavuze bagenda mu Buganda bagenda no muri Kongo batwaye microbe bazanye mu Burundi muri Kongo niyo batwaye harageraho bitwara nabi barica bariba izi ngorane nyene ubona ko barateza muri Kongo nubu bagasambanya abana bagasambanya abagore bakagira ivyo bagira aya maraso ya bakagama ya maraso yizi nkotanyi niyo ngoma ndababwire ababega cyane ababega Kagame ava muri ibi bita maclan canke ngo amazu uzokumva avuga ngo amazu ariko ni clan ndibaza muca muvyumva Kagame ava muri clan yabega kumbore sabega bose mugabo ababega aba Kagame avamwe ababega nibo bagisibije nibo baragisibije cyane iyo oye muri Kongo nibo banatumye habaho division no hatumye abantu bisokora bakavuga ati twebwe twari dusanzwe turi ino ntidushoboye kuguma twambara ubwo bubwa ubwo bwicanyi ubwo busambanyi ubwo busuma ako gahotoro ibintu byo kwiyemera ivyo byo gukandamiza n'abene gihugu mugiye musanga muri Kongo rero bagiye muri Kongo 59 bagenda batwaye uyu mugera nyene basanzwe bafise wo kwiyemera wo kushaka kuja hejuru y'abantu izi ngeso rero z'ubwicanyi gusahura no kwiganza nivyo byatangiye kugaragara hariya muri Kongo bituma bo basanzeyo bose mu 59 babura amahoro bagatangura guhunga bagatangura kubanyaga ivyo babasanganye eka ukunyene mubona ko arabikora bica ku bwinshi kugira baze barigarurira uburere babamwe rero iki kica kibatashe kica kibaho kumengo ni iceyi cy'uyu muntu yitwa ko ari umututsi w'umunyarwanda aje muri Kongo 59 akaba aje agomba gususa kuko namana yugi n'abanyamurenge je tuvugana nababwira none ko rega igituma banabitiranya urabona ivyo byanyu byo kuba burebure kugororoka kugira imbaga nke n'ibindi ugashamushaka no kugomba kugira ururimi rugomba kwinjiranamwe rugomba gusa uko abanyamurenge nyezira bavuga ko bafise n'ururimi rwabo ibi mgo tuzobishikako nafite nyene aha rero naho ndababwira ko aya mabwa rero bagiye batwaye yo mu 59 niyo yaciye atuma abanyamurenge bari basanzwe bari yo muri ya myaka nababwiye nababwiye ko muri abanyamurenge harimo abarundi harimo abaganda harimo abakenya harimo n'abanyarwanda nyene aha rero ndazi abarundi baraza gukanguka kuba abanyamurenge harimo abarundi ndabizi ko ngahano ubundi abareko murakurikirana kino kiganiro muca mukanguka haraza n'abandi abanyamurenge harimo n'abakenya yego barimo abarundi barimo abaganda barimo abanyarwanda barimo nivyo rero ngomba gushikako rero muri iyo 59 bamaze kubamwo ico cuka iyo microbe niho ababitwa karabakoroni abonyene bari baganze ico gihe barabonye ko habayeho ingeso zidasa n'ibindi vyinshi bije vyivanga kubo bari baratwaye bagiye kubarimira bagiye kubatekera bagiye kubakorera imirimo yo kuragira n'abandi bagiye bijanye bagiye gupagasa muri iyo myaka bacavuga ati aba bantu dutanze dutubanino bafise umuco wabo kandi n'abantu beza turabazi turabashingira intare aba nabo baje mu 59 baje bazanye umuvumo kumbure na microbe n'ibindi vyinshi ukunyene ubona Paul Kagame n'abamukikuje n'izi nkotanyi muri rusangi bameze abakoroni bacavuga ati tugire gute none niho rero ababitwa karabanyamurenge nyezina bari yoruganije bagenda ku bakoroni barabye ati nukuri turasavye murabe ico mwokora tureke kuguma tufatwa mu gitunga kimwe dushirwa mu kintu kimwe tuzira aba batutsi bavuye mu Rwanda bacavuga ati okay tugire gute ico gihe rero amazina bitwa
baritwa abatutsi nyene ba Kongo, bakitwa abanyamurenge, barafise amazina menshi bitwa. Niho abakoroni bace bababwira ati mushaka mwe tubatandukanye gute, ni murondera izina basi mwe mwamutora giwanyu kugira mutandukane n'aba batutsi b'abanyarwanda bahunze canke bavuye base gutwarwa na Kayibanda, base kuja mu burongozi databanje bwabo bitanga n'abahutu mu 59 mugira izina giwanyu. Niho bace batora izina rya Banyamurenge. Niho rero bace batorera izina ry'Abanyamurenge, baba baritandukanije uko. Hama narababwiye mu kiganiro nigeze gukora, hama twamaze gushira Abanyamurenge ku ruhande, mumvise ngene bamaze kwitwa Abanyamurenge. Aba Banyamurenge ni bamwe bari yo kuva kera, kuva mu kinjana imbere kinjana ca 16 16e siècle 17e siècle 18e siècle gushika naho mu 1959 abatutsi bava mu Rwanda base kuyoborwa n'abahutu, ari iyo ntwaro ya Kayibanda, baca baja mu Burundi, baja Uganda, baja Kongo, baja n'ahandi henshi. Ariko ndababwire ko ibara ryaguye ahantu bahonyoye aba batutsi b'abanyarwanda ni mu Burundi no muri Kongo, gushika naho mwumva umukoroni abatandukanye. Haba haravutse Nyamurenge. Aba Banyamurenge niho iryo zina ryabo baciye barironka kuva mu 70 ko hari 59 ntibisigura ko baronse iryo zina mu 59. Ndazi muca mumva none baciye baronka iryo zina ubwo nyene oya kuyo 59 yose kuduga izo ngeso niho zagenda ziraboneka. Iki ugwanko ruraza hagati, abakongomani batangura kuza barishiramwe nabi Abanyamurenge n'Abanyarwanda ko bari bagoye gutandukanya. Urumva bacavuga ati niho bacavuga ati oya ibi ni bihagarare. Biravugwa ko mu 1970 kuduga uko niho baciye bafata iryo zina mu 1970 ry'Abanyamurenge. Iri zina ry'Abanyamurenge rero benshi bakunda kuvuga ati iriko rije vuba, none uku Abanyamurenge ni gute bavuga ngo n'abakongomani kandi mu 1970 ari izina Abanyamurenge ryatangiye kuba rigaragara cyane, rikoreshwa cyane. Nuko iryo zina barifashe kugira bitandukanye n'aba bantu b'ingeso mbi bari baje, izi mikrobe zari zije kubinjiramo. Bigenze uko rero urumva ko mu 70 biswe Abanyamurenge baritandukanije. Hano nkene ko dutahura twumviriza dutekanye. Mu 72 mu 1972 harabaye itegeko rivuga ko umunyarwanda wese, aba batutsi b'abanyarwanda bari muri Kongo barabagize abakongomani. Mu 1972 barabagira abakongomani kabisa, barahabwa ubwo bwene gihugu bw'igikongomani. Niho wumva rero ngo nous sommes des Congolais. Niho kumva ngo twego turabakongomani gw'imipaka. Oya si imipaka, ntibafashe iryo zina ngo ry'abakongomani b'abatutsi ngo ku mipaka. Nibihagarara ivyo barifashe kubera bari babahaye nationalite mu 72. Iyo nationalite rero ndacaza mu 1981 barayatswe. Iyo nationalite barayatswe, document zirahari, barayatswe. Bayihawe 72 mu 81 barayakwa. Mugabo rero ka kantu kabo ko kwiganza kandi barasanzwe bafise mu Rwanda, iki bacashaka kumba bagira uku gushika n'ubu nizo ntambara nivyo bintu Kagame yaciye afatirako mu 1996 acaja gukora ivyo yagiye gukora muri Kongo. Navyo nyene tugomba tubishikeko. Mugabo ndashaka kwanza mubanze mutahure Umunyamurenge yitandukanije gute n'uyu mututsi w'umukongomani avuga ikinyarwanda. Ariko n'umututsi w'umunyarwanda yita umututsi w'umukongomani kuko bari baramugize umukongomani mu 72. Mugabo mu 81 barabubakura ko kujya babuhawe ubukongomani barabubakuye ko 81. Bisigura nta mututsi w'umukongomani avuga ikinyarwanda muri Kongo abaho. Abo bariyo bose ni izi strategy Kagame ari karakoresha kugira aronke ivyo afatirako, adugirako, aronke ivyo barahemerako, aronke ivyo baragenda kwica inzira karengane muri Kongo, abaragenda kurondera ubwo butaka, abaragenda kwiba ubwo butare, abe ararondera ifatiro kugira arondera ifatiro rya genocide mu Rwanda. Bariko siniko dafovya genocide. Mugabo umenye ko umunyarwanda w'inkotanyi Paul Kagame n'abamukikuje atavuze genocide ntiyohema, ntiyokumvigwa.
wumva genocide yarabaye ikintu nyene wumva nka business mu ncamake kuko ahantu hose ni genocide etutsiye mu mashure birirwa barigisha urwanko. Ibaza umwana muri maternelle agakura atanguye za ndirimbo bumwe bagenda barabigisha agiye mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu bagaca mutangura kumwica ngo menya amateka, ubwo gashatangwa kumubwira ngo urumva ngo 94 ngo abahutu ngo barisha abatutsi. Uwo mwana utanguye kubibwira uyo azokura araba babandi ngo data wanje muraba ngo amazuru sinzi ngo abandi umugiruku bahuza bicarana bagasangira. Kazomubwira ati egerayo papa yarambwiye ko mwe myishe basokuru myishe banyokuru mwatumaza. Ivyo numuko murigisha abana ku mashuri n'ubupfu nimubimenye n'ubupfu. None abana bababaza none byagenze gute umufaransa agira kumukabura ivyo mwishura, byagenze gute Havyarimana agira genocide kandi yapfuye itaraba, barabura ivyo babishura. Burya bwana muraza ubwenge, ariko ndibaza ko abavyeyi babajya abana bo barabishe kuko nabonye amapolemique bavuga ngo abana ngo ibibazo babajije ngo so bavyitumye babirungikanywa n'abavyeyi nabo babibatumye baze kubishikiriza. Ariko bajya abana bari bazi ubwenge, bari mwe mwemuyerashe barabajije ibibazo gushika n'ahabigisha barabana. Abantu bari hajya bararabana barabura kumira babibishura. Nibareke kudendekeranya, nimureke gutera urwanko mu Banyarwanda mubagabura mugaca muzanga abantu bakora fovya genocide ngo abantu ngo turabanyarwanda muri 2004 ngo mwashizeho ngo turabangutungo ndumunyarwanda. Umunyarwanda wahe? Umunyarwanda mwigira ku ordinateur abandi bigira munsi y'imikaratusi. Umunyarwanda abariko barabomorerwa n'abantu bamwe. Umunyarwanda bakora amavunja arabantu bamwe. Umunyarwanda abituma ku mihanda bijya tuguma tubona arabantu bamwe. Abashonje barira inzara hari nkotanyi muri ko murabona kuri muri ubu bureresi kumbonesha kure mu Rwanda ziriko zirarira inzara. Ivyo rero byo kuma muhenda abantu ngo mwarabaye abantu bamwe gute? Ko hariho na politique twumva ko muri ko muragira genocide douce, ni genocide douce, mubicisha inzara mubabomorere bicwe n'imisonga mubagwara amavunja ntimuraba ana amavunja yose tukuma tubona. Nta namwe turigera tubona ambulance canke ngo mu mushikiranganje w'amagara ngo nibiki ngo mugende mubiteho munabavure mureko mwona bihonya. Umuntu agakurana amavunja imyaka 40 kuva avuka akagira amavunja imyaka 10 20-30 gushika naho basigaye bikeka ngo namarozi atamarozi. Barondera umuyobozi wako karere ngo abo bafise umwanda utwama twababwiye ngo boge ore shame. Ariko ivyo reka tubanze tuvyihoze navyo ngene tuzobifatira umwanya. Rero nako ndabatahuza mu mutahura difference y'umunyamurenge nyawe n'aba banyamurenge Kagame ariko arapandikiza hariya. Rero aba mubona bariko baraza ngo urumva ngo two twiyamiriza ngo abarundi ngo urumva sinase ko barimo n'abanyamurenge 2-3 batiye kwanka kwicwa kuko Kagame agutumye ikintu kanka. Urazobaza abamuhunze ba Jonathan Musonera, mubaze ba Kayumba Nyamwasa, mubaze ba Fred Gwigema, mubaze n'abandi bose yagiye arakerera abandi bamuhunze abandi barokotse. Ujya kubwiye ikintu kanka none kabarebe nivugiye ko yababwiye ngo babagire killing machine. Kagame mugiwe ni muheruka kumva avuga ati urusasu ni mwarurasa rugende rufise izina. Ni mwana kuvye executor abibwira abasoda umwe wese azuba afise isandugu yiwe. Amakubwiye gute nzoguhamba wase kuvyumva. Rero nimumenye ko aba bitwa ngo nabatutsi ngo babakongomani bavuga ikinyarwanda nta bukongomani bafise barabwambuwe. Ariko uwo munyamurenge nawe nyezina aranka ubu bututsi kubera avuga ati jezi ndumututsi jewe ndumunyamurenge. Ari iryo tandukaniro naho mwogenda mu Bubirigi, naho mwogenda mu Badagi, naho mwogenda i Buzaburayi, naho mwogenda muri Amerika, iki kirazwi kirahari ko umunyamurenge ari umunyamurenge, umututsi nawe bavuga ngo ni umututsi w'umukongomani atari we. Ongera ngira ko ndabibutsa ko abanyine ugumomva bavuga ngo tukingo kuvugira ngo batutsi b'abakongomani b'abagwandofone ngo bavuga ikinyarwanda, abanyene wumva baguma bakomera induru nibo baba bagiye mu 1959. Ariko umunyamurenge nababwiye umunyamurenge nabo bagiye kokipa izo wumva za Mikenke za Minembwe zahehe. Ariko kubera tanguvu bafise bamaze kubacengeteramwo, Kagame yamaze kuja kubateramwo ubwoba, benshi baramaze kwitwa abo bitwa ko boba bari bikomangoma mu banyamurenge nyezina barishwe.
ibi mubimenye barishwe ivyo byose kuma barongeka ngo base matama abo ngo bose ngo baronye Nyarugabo Moise n'abandi bose abo bose n'aba marionette abo bose n'amapio ya Kagame kugira bagende baza baradetermina umunyamurenga atayoboka Kagame bagandagura nimba rero mwarabonye bajya barahagurutse nubwo hari umusore mwabonyemo ntibarabatama gusa n'abakecuru babo rero nico twanababwira ati ibi bintu ni mubimenye reka tubafukure mumenye n'amateka kugira ntimuzoze muritiranya ibintu kandi n'ukuri kuje ku mugaragaro rero n'abarandiriye nagomba ndababwira abanyamurenge kuko nababwiye ko abanyamurenge bavuye mu Burundi bitwa abanyamurenge bavuye Rwanda bava Uganda bava Kenya nongera ndabibutsa ko mu 1996 Kagame yaregeranije abibo bitwa rero ko abanyamurenge aho baba Moise Nyarugabo n'abandi benshi bari ico gihe niho ibibazo vyaciye biba rero nyezina ku banyamurenge irabapotopoto mu 1996 babwiye ati reka twogere kuri iki kibazo c'abatutsi tuze mudufasha hiye mwe musanzwe mubayo muzi iyo misozi kuva kera muzi utwo turere neza tuze dutere twitwaje tuje ko kuvuganira aba batutsi b'abanyarwanda bari hiyo muri Kongo abanyamurenge nababwiye abanyamurenge abanyene bukuri piwa munyamurenge baranka baravuga ati ibintu bikunda Kagame rero avuga ati jewe ico nategetse kandi ico niyumviriye ndagikora Mesherizami yarahagurutse aja muri Kongo aracucuma izina munyarwanda wese w'umuhutu yahunze mu 1994 muri genocide hari n'amavideo Kagame yivugira ngo bwana ducitse ariko ngo tuzashaka kungene tubageraho asize amavideo ko mu yafise ariko ndabasaba muze muri Fleury Podcast TV group kugira tuze turabashiramo amavideo hari amavideo bamwe barimo ubugome tudashira kuri YouTube bica bituma vyotuma zino mbuga zugagwa rero ahagurutsa ava mu Rwanda 1996 abanyamurenge bamwankiye kumufasha Mesherizami yaracucumye citwa umuhutu yahungiye muri Kongo izi za tingitingi aho yarahejeje gucucuma babandi bakibeho n'abandi mu Rwanda mu duce tugenda dutandukanye abanyarwanda barabizi kundusha abasanga rero Kongo arajabuka arabacucuma arajaniranya n'abanyamurenge banka kumwumvira bamwe banka kwifatanya nawe aracucuma bajya barongozi bose base kumugwamburukira bose aragira ko ebana arakora ibimujanye neza ibimunezereza ibimuhimba urabona ko no kwica bitamugwa nabi n'abamukikuje bose hariya barakora ivyo bakora baragera aho bavuga ati aha abasigaye ngira tuzobagarukira mu kindi gihe birangira basubiye mu Rwanda batabamaze kubera nta wicira ubwoko kubumara aba banyamurenge rero basigaye abanyamurenge bariko kumbure banabikubwiye cyangwa bakora baragira amatemo yaje ico gituma tugiye gutangwa kuza turarondera muri menya amateka canke tubafukure tuzatorarondera abo bibavyega neza na neza kugira baza baraduha amatemo yaje kuko twe tuko turabivuga ucuvuga ati frere urahengama wanka inkotanyi wanka Kagame wanka nakagwi kamwe kamukikuje oya nyamateka reka tubafukure ibintu bije ku mugaragaro ibintu byo kuguma mwiriza muja gukina inkina mico mu gisoda cy'u Burundi ngo kiko kiraza gukora genocide y'abanyamurenge ishwida abanyamurenge nyabo bariko barandika babigwanya abanyamurenge nyabo hariya nyene bariko barabijamwo aribo babo murara kujya musonga mwica niri twigwaneho mwumva ce sont des tutsi Rwanda Kagame yefiltrishije hariya bakora ivyo bya twigwaneho nico gituma mpamagarira zina munyamurenge wukuri azi neza ko yarari muri ico bibinjana vya 16 17 18 mukwiye kugwanya yo twigwaneho ahubwo mukayikuraho iyo twigwaneho ni bomba rotardema to utar iyo twigwaneho izocucuma mwabanyamurenge iyo nyene iyo murakwiye kuyihagurukira mukayanka muko mwamagana niba ari kwamagana VNDB igisirikare cy'u Burundi muko murabicurika ahubwo ni mushira ubwoba ni mwamagana yo twigwaneho iyo twigwaneho naciba mariye nta munyamurenge yoja kwiyungana n'izi mbwebwe za sarambwe muzi neza kari RDF ari nkotanyi aho nta makenga mufise muvuga umunyamurenge katari umututsi gute no niyo twigwaneho muyemerera yabo batutsi nyene baza kwiyungana na M23 kugira babateze ibibazo regi twigwaneho yagiye kwiyungana na M23 kugira iteze ibibazo abakongomani ababawazarendo FARDC n'abakora fatanya urugamba bavuga ati okay ko twigwaneho yiyunze na M23 twigwaneho ikaba
yitirirwa abanyamurenge. Reka tubwire ko nta munyamurenge, nta mukongomani, nta mututsi w'umunyarwanda, nta biki, vyose cucuma. Mwabanyamurenge rero nyezina ni muhaguruke twigwaneho muyiyamirize, kuko nirikira kwegera karambaraye niyo yatumye n'aba bita abakongomani banka bazana urwanko ku banyamurenge. Kandi kuva kera mwari mwibaniye neza, mwari mubanye ikongi RDC citwa Zaire, iyo myaka yose mwari mubanye neza, mwarahana umunyu, mwaragenderanira, mwarahana abageni n'ibindi byinshi. Iki kwitwa twigwaneho c'abatutsi Kagame yafyitaguje akazana hiyo, nico kiko kirabakwegera. Haguruka rero mukigwanye, kuko nico kiko kiratuma habaho umubano mubi hagati w'abanyamurenge n'abakongomani nyezina b'abakongomani, abo baca twumva n'ababembe n'abashi n'ababangubangu. Kuko kenshi iyo umuntu mu by'umukongomani kesha atahura abanyene b'abafurero, abashi n'abandi benshi agenda batandukanye. Ntitwomara muri aka gace ka Kivu ya ruguru n'aka Kivu y'epfo abahaba ni benshi cyane, ntitwobadodagura tubamare. Mumenye rero ikiriko kiratuma batabatahura batanabatandukanya nuko iyo twigwaneho yitirira izina ry'abanyamurenge, kandi atari nabo bakaja kubaja kwica abakongomani. Mwumve nabo ko bitobaryohera, abo banyabafurero bicwa, bababemba barega, babangubangu n'abandi abashi n'abandi benshi bariko baricwa na twigwanaho yifatanije na M23. Mu bitahure neza ko nabo kuhaguruka kuza kubica nabo nyene, mwumve ko iyo mpamvu baba bafise ifadika. Ndabibutse rero ko ivyo bintu ni muhaguruke kugira bihagarare, mugwanye iyo twigwaneho ihave. Ubwo ruhande rwo kuja kugwanya ngo FNDB mutumwanya umwenemi wanyu mukuru kwanza n'uyo mubana nyene uyabakikuje. Mbega niko ikiyo twigwaneho abo basema atama banje babarungitse hiyo baza kubakikuza n'urukundo. Ejo muzokwikangura mutari bazima, kandi musanzwe mubizi ko muguma musanga abana mu banyamurenge muryama muri batatu mugasanga babiri babajanye, ntimumenye iyo babajanye. Abadamu banyu bakora fatwa ku nguvu naba basoda nyene batwigwaneho, ariko ntimuriko murashaka guhaguruka mugwanye twigwaneho. Iki rero nico kintu kiriko kiragira kiriko kirababera ikibi, kiriko kirabateranya n'aba bandi bakongomani babashi babaki babafurero n'ababembe. Ibi ni mu bimenye rero. Aha no haca haza ca kibazo muca mutangura kubaza Fleury canke mukiyumvira ati none vyagenze gute aba banyarugabo ba Moise n'abandi bamukikuje baze kuba abahemu, baze kurya abanyamurenge bagenzi babo. Ndabamenyesha ko uyu Moise Nyarugabo ari umunyamurenge. Mu bantu bitwa kara abanyamurenge, Moise Nyarugabo ariwe sindamuhakanye. Nyarugabo n'umunyamurenge. Ndanje ndababwire rero kungene Moise Nyarugabo yahindutse abanyamurenge bagenzi we abona babwiye kuva mu kinjana ca 16 Moise Nyarugabo akayoboka Kagame. Aha hakoze kuva muri periode ya 1996 gushika mu 2000 kuduga. Moise Nyarugabo n'abayoboka aka gaserike ka Moise Nyarugabo abari ubona guma baza kwagiriza Burundi n'ibindi. Moise Nyarugabo kugira ayoboke Kagame hakoze ibintu bita money power. Iyi money power ni cyo kigwanisho ca mbere kiri mu nkotanyi. Money power nico kigwanisho ca mbere ca Kagame. Nico gituma mwikesha rababwiye ati muzobona gura ama evenema, uzava ngo amakinga ngo imbwa ngo ibi ngo, kandi rero kazava ngo n'ubwa mbere bibaye muri Afrika, ngo n'ubwa mbere bibaye muri EAC, ngo n'ubwa mbere bizogira ukunuku. Akoresha ikintu bita money power. Gufata Goma hakoze ikintu citwa money power. Gufata Bukavu hakoze ikintu citwa money power. Mugabo money power kubera uvira ta money power ku Barundi baho ikora vyabananiye, batangurira inkinamico ja genocide. Cacambo ci wakoresha mu gukamisha no gutabaza no kujya amafaranga. Genocide nicagarutse ko, kandi niyo ndababwiye ko urugamba rwaheze rwo muri Kongo naye babwiye n'ubundi basubiriyemwo gwarabananiye. Ubikigwanisha basigaranye ni genocide y'abanyamurenge, kandi nayo nyene ntimuhira kubera ukuri kurazwi. Abanyamurenge nyezina baramaze kwandika nabibabwiye, bandikira ONU, bandikira Antonio Guterres, bandikira abo nyene bagiye abanyamurenge bako barigira ngo bako barabwira nabo nyene barababwiye ati biriya bintu ni mu vyihoze sivyo, ni inkinamico. Kandi abanyamurenge bako barakora mu makosa mushaka mu biheba, iyo ni nzira idashika. Kagame to utarazo barigita kugira ntimumenera iki amabanga. Ndaje rero ndabasigurira ukungene abanyamurenge nababwiye ko abanyamurenge bamwe bavuye mu Burundi, abandi bakava mu Rwanda, abandi za Uganda, abandi Kenya n'utundi duce. Rero nuko rero bimetse mu banyamurenge hariyo clan.
canke uzosanga bavyita amazu. Umvise bavuze ngo nuyo mu nzu iyi. Amaklabu abanyamurenge arahari. Hari abanyamurenge b'abarundi. Ibi rero ndaziko mucavuga ati oya urabona nababwiye apana biyitirira kuba abanyamurenge. Apana abatutsi Kagame yarungitseyo kugira baje kuba ngo nabanyamurenge ngo baba abatutsi. Ora nababwiye ko atamunyamurenge yemera ko ari umututsi. Kuko umututsi n'umututsi ku munyamurenge, umuhutu n'umuhutu, mushi umuki abo bose bariho nawe agaca yitwa umunyamurenge nababwiye iyo vyazananye. Aba banyamurenge rero harimo abarundi. Muri aba barundi hakongera hakabaho nabitwa abahiga. I Burundi rero abarundi bako murankurikira nimwicare mufata agatebe neza na neza. Ubu tugomba tubahe amateka nyayo. Abahiga mu banyamurenge bariyo. Hakongera hakaba abantu bitwa abahondogo mu banyamurenge bariyo mejerizami. Rondera umunyamurenge yitwa umunyamurenge ariyo umuntu yitwa umuhondogo. Ibi nije ndiko ndabibabwira kandi murabitwa nabemereye ko je sinzana impuha, sinzana amakuru ntatohoje, sinzana ikintu na kimwe kitagira ukuri. Ndeka basi kugira ukuri kwera derere kuko nta munyakura abaho canke umugororotsi ariko 99 nibice kumbura 8 utwo tubiri nutuba twancitse ariko uku nukuri nama nabahaye uburenganzira tohoza muce muza muri commentaire muvuge wabeshe kiretse iyo nkoze ikiganiro kubera nk'akarovya hara ahantu nakoze ikiganiro mu gatondo Kagame ataraja idoha haroho ahantu bambwiye ngo Kagame navuga ati yego yagiye mugo igihe ba postinga kino kiganiro kuko akungene bidoba jewe nagipostinze harundi ahorafasha gupostinga ikiganiro mu gihe je nafatiriwe n'indi mirimo acagiramwe agakontreta bicakiza gushikako yamaze gushikayo. Rero abandi babwire ati mu banyamurenge tugaruse ku banyamurenge abarundi bariyo abo bita abahiga nako ndababwira abahondogo hakabaho nabitwa abongera. Abahiga n'abanyamurenge harimo abanyamurenge b'abahiga hakabaho abanyamurenge b'abahondogo hakabaho abanyamurenge babongera hakabaho abanyamurenge b'abanyakarama. Abanyamurenge b'abanyakarama barahari. Aha rero ni mu ruhande rw'abanyamurenge bafashe source bafise imizi mu Burundi. Iki sinziko kiriko kiratahurika. Iki sinziko kiriko kiratahuka. Mugabo watahuye ko mu kinjana ca 16 n'imbere yaho gato ca 17 ca 18 aba twavuze bagiye bagenda gukorera ababirigi abakoroni mu ncamake bagiye kubakorera ubuzi bwo mu mazu kurima kuragira inka umwe wese yagiye mu nzira ziyo hari abagenda bagiye kwiguhiga. Aba banyamurenge nyene bitwa abanyamurenge bagiye mu nzira zitandukanye bisangayo umwe ntawo hamagaye uwundi bagiye bava mu mihingo itandukanye. Ikingira nakibasiguriye niho haharero n'abarundi bagiyeyo. Aba barundi rero hari mu banyamurenge uturondera umunyamurenge nyezi nazikara umunyamurenge azobigusigurira ariho abahiga hakabaho abahondogo hakabaho abongera hagaca baho nabo bita abanyakarama. Aha ndibaza ko iki kintu gitahuritse. Ufise ikibazo araza muri commentaire hanyuma nongere saba abanyamurenge baza gukurikirana kino kiganiro hageze commentaire mubona je nta kumbore ntari hagufi ngo ndayishure canke mukaba mufise undi muco wiyongera kuri uyu kuko ndashoye kuba ndiko ndabishikiriza kuno ndabisobanura mugo sindi umunyamurenge neza na neza ngo ndabimenye menya amateka y'abanyamurenge nkuko wewe wa munyamurenge uri kurera kino kiganiro wo bisigura uraza muri commentaire wongereko canke unyandikira ati Fleury rondera umwanya ndaguha ikiganiro tumenye amateka rero yiyongera kuri ayo wavuze canke dushireka kandi kabirya canke tubereke n'ibindi bintu biri parallele yibuvuze ariko ndashaka nande ndabivuge nk'umunyamurenge bumve intahe y'umunyamurenge nyezina. Ndabakeneye mwigaragaze muze muri benshi muri commentaire inimero ya WhatsApp nkora ndayishirako canke reka ndayivuge ku munwa ni 79 190 amajana 399 79 190 399 7919039. Iyo ni nimero yanje canke turavuga mu Giswahili kumbure namba yangu ni 79 190 399 7919039.
9190399. Inimero yanje ya WhatsApp niyo. Uzi ko afise amateka asumba ano canke abizi cyane kumsumbya, afise ibyo yongerako canke wumva ko yo mikiganiro tukicarana nkamubaza katanga umuco n'uwundi, uko ari n'ibindi bibazo nkeneye kubaza n'ibindi abandi barundi n'abanyamurenge n'abanyarwanda n'abakongomani bashaka kumenya, urahawe ikaze kuri iki kiganiro ca Bafukure canke menya amateka. Rero nako ndavuga ko mu banyamurenge harimo abafise source inkomoko zabo mu Burundi mugo baramaze kubanyera mu banyamurenge uko biri, hakabaho nabandi bafise source mu Buganda. Abanyamurenge rero bafise source mu Buganda nababitwa abasita canke abasita, sinzi pronunciation. Abanyamurenge muraza kunyihanganira rero navuga clan yanyu nabi canke inzu yanyu nabi mu mvugo mugabo, ariko muraza kumva ko nzoba nagerageje kuvuga uko nimba abasita mugogira ni abasita nyene canke abasita swati, mugabo murumva ko ni A B A C na I na T na A. Nimba ari abasita canke abasita mumenye aba n'abanyamurenge bafise source muri iyo myaka baba bava muri ivyo bihe mu Buganda. Iki kiri clair. Twavuye ku Burundi twagiye ku Buganda. Aba rero bava mu Buganda hari abo basita, hagaca bitwa abandi bitwa abitira canke abitira, biravana no kungene mu gisoma canke mu kivuga. Hakabaho n'abandi bitwa abahinda. Aba rero n'abanyamurenge iyo myaka y'ico gihe muri ivyo binjana baba bafise source inkomoko mu Buganda. Tugende rero ku banyarwanda aribo bagwiriyeyo kandi ari nabo bagaragaye cyane, ariho abantu bose baguma bumva ngo umunyamurenge n'umunyarwanda, ngo umunyamurenge n'umunyarwanda, ngo umunyamurenge n'umututsi w'umunyarwanda. Ariyo mpamvu hanini bafashe umengo ubwo buremere bw'uko umunyamurenge wese n'umunyarwanda, nuko igihugu cy'u Rwanda arico cavuyemwo abanyamurenge benshi cyane gose. Aha nico gituma tugeze ku Rwanda n'ibindi bihugu kumbure tuzoza turabibegeraniriza tubereke abavuyeyo uko bangana. Mu Rwanda rero niho dushikiriye. Aba banyamurenge rero bafise amamuko mu Rwanda mutanza mutahure, nababwiye n'abanyamurenge mugabo kugira bagere aho bitwa abanyamurenge bafise ahantu bagiye barazanana. Novuga kiriya gihona ko hari amaterme twagiye turiga mu gifaransa by'abanomade ngira muri abitahura, abagenda bagiye kuragira, kurisha, kurondera ubwatsi buremvye, bagenda umwe wese agenda mu nzira nyinshi. Rero aba bavuye mu Rwanda nibo bigaragara kari benshi, nemeje kubibasigurira. Reka rero tunabo tubarabe amakla canke amazu y'abanyamurenge bafise imizi hariya mu gihugu cy'u Rwanda. Mu Rwanda rero abanyamurenge bavuyeyo ico gihe bari mu mazu yabitwa abasinzira. Abasinzira bari muri clan canke bari mu mazu y'abanyamurenge. Ibi mugira muravyumva, n'abanyamurenge bari hano nababwiye ati muza muraza kuduhinyuza canke kudufata mu mugongo, mwongere musambaze bino biganiro cane cane kino kiganiro ca Bafukure ramenya amateka kugira aya mateka amenyekane. Hari abantu bari ngaha bazi ko bana ningorane umunyamurenge ari umututsi w'umukongomani avuga ikinyarwanda baho. Ibi byose n'ibipapirano by'abatutsi b'abakongomani ntibabaho. Umunyamurenge arahari, umunyamurenge si umututsi, umunyamurenge n'umunyamurenge. Hamwe n'aya mateka ndibaza ko kino kiganiro kiza kugera ku musozo tumaze kumenya amateka canke umunyamurenge nyamunyamurenge ninde, umututsi w'umunyarwanda yagiye muri Kongo 59 n'aba bande Kagame aguma asugumira kugira barabe ko boshika kuri bibaye ko barashika ko vy'intambara bitwaza ngo hari abatutsi ariko bararenganwa. Bitandukanye gute? Aya mateka ndazi ko ariko arabafasha gutahura. Abandi bafise imizi canke bakomoka mu Rwanda ni abanyavyinshi. Mu Kirundi toga abanyavyinshi, ariko mu Kinyarwanda bavuga abanyabyinshi. Abana ko twe venaye bo bagira benaye, ariko mwatahuye. Abandi bavayo babita abasegege. Abasegege n'abanyamurenge ni clan y'abanyamurenge canke na mazu inzu y'abanyamurenge ifise inkomoko mu Rwanda. Abandi ni abega. Ababega rero ababega anaye nabibabwiye.
ababega nibo Paul Kagame uyu musogosi, uyu muntu aserukira inkotanyi, uyu ataca bwiwe, ariko hamwe n'ubukomezi bw'Imana murabona kasika yagendana ubuntu bw'ubumoteri ni ngorane. Baruraruru bavuga ati ngo ruriye mu kike ruraririye impanda canke ruriye impanda ruraririye mu kike. Urumva ko haro nabandi bavuga ati ngo ngutuma gatoki ngo kamwe mugenzawe ngo ubundi bukuraba ngo bungahe bwose bukuraba. Urumva imvugo ni hatari, haro n'imigani myinshi nta mwanya mfise wo kuyica, ariko mumenye ko wicisha inkota ukazokwicishwa iyindi. Iruhande rero yabega babega rero mvuze ati ababega basenshaka kubavuga ko cyane, mugabo Kagame ava mu bega ni mu bimenye. Hanyuma abandi bitwa abasinga. Aba basinga nibo Gitwaza, Apotre Gitwaza. Haga Gitwaza ni Apotre ni pasteur. Swat Gitwaza ujya mukozi w'Imana ava muri aba bitwa abasinga. Mwibuke ko nagenda Gitwaza ari umunyamurenge. Iruhande y'abasinga hacaza abandi bitwa abagorora. Abagorora rero nuko biri uru n'urutonde rw'amazu canke amakla y'abanyamurenge bafise utuntu tutuzituzi twahariya mu Rwanda. Naye nababwiye mu ntango ko abanyamurenge bahuriye hariya, bagenda mu nzira zigenda zitandukanye kandi bagenda bava mu duce dutandukanye. Nababwiye ko abanyamurenge b'abarundi bakomoka mu Barundi, hakabaho abanyamurenge b'Abaganda aribo bagera babwiye abasita, abitira canke abahinda. Mu banyamurenge b'Abarundi nababwiye bitwa abahiga canke abahiga, nababwiye bitwa abahondogo, nababwiye bitwa abongera, nababwiye bitwa abanyakarama. Mu Rwanda mpejeje kubabwira bitwa abasinzira, abitwa abanyabyinshi, abitwa abasegege, abitwa abega, abitwa abasinga, abitwa abagorora. Aha rero agomba ko ndababwira ko hari amakuru mfise kuri iki kintu kijanye n'abanyamurenge cojo kica kibakuraho. Iki cojo kica kibakuraho. Uyu Nyarugabo Moise Nyarugabo, uyu munyamurenge Moise Nyarugabo. Nyarugabo hari amakuru nkeneye abanyamurenge ko aribo baca baza muri commentaire, canke niragira amahirwe nkahura n'abanyamurenge neza na neza bava muri uno muryango, canke abava muri ino nzu, canke abava muri ibi muri iyi clan y'abanyamurenge, abinyemeze neza ibi aya makuru mfise. Nago ndabwira Moise Nyarugabo ari karabeshera yambika ibara Abarundi, yambika igisirikare cy'u Burundi gifise objectif yo kwica abanyamurenge, ava mu bahondogo. Moise Nyarugabo ngo ava mu bahondogo. Moise Nyarugabo ngo ni umunyamurenge muri babandi bakura imizi Burundi. Uca mwumva kintu biri terrible. Ariko ndakeneye umunyamurenge w'umuhondogo aze ambarire ibi bintu nivyo. Moise Nyarugabo ndamuravye kungena meze, nari ndamwiteze ko ari mu bega ba Kagame, ariko ko ari umuhondogo ni sawa, gusa ndakeneye kumenya nivyo by'ukuri. Abanyamurenge rero kazi kwenu muraza mu duha umuco kuri kino kibazo. Hanyuma rero amateka y'abanyamurenge twoyavuga tukahirirwa tugasubira, ariko bikuru ubu yaba Murundi yaba Umunyarwanda yaba Umukongomani yagize amahirwe yo kumva runo rurimi asigurire mugenzi we. Abanyamurenge ubwabo ndazi muraza muri commentaire aho nabeshe murambeshuza, mugabo nkaba nabivuze uko bikwiye kuvugwa, naho nyene muvuga ati ubivuze neza. Commentaire ni urubuga duhuriramwo kubera ikiganiro si live. Rero nuko bimeze, abanyamurenge bagiye kwitandukanya n'aba batutsi b'abanyarwanda bagiye 59 kubera iki amabi bakoze batangura kwicwa. Niho abakoroni bavuze ati kabisa abaturabazi tubanye igihe kinini, mwe muje muzanywe n'ibibazanye. Rero hama bamwe bahabwa ubukongomani mu 72 babwakwa mu 81. Umunyamurenge n'umunyamurenge, umunyamurenge arahakana katari umututsi, umunyamurenge n'umunyamurenge. Abo batutsi ba Kagame izo mvugo ngo z'abatutsi b'abakongomani bavuga ikinyarwanda
Okay, ndizera ko bakunzi b'ikiganiro bafukure menya amateka n'abakunzi ba Ingoma Magazine, abakunzi ba Fleury Podcast TV, ndizera hano ko n'imiburiburi agatebe utakicariye kubusa, umutima wari wateguye, ubwenge washize ku gihe, ndizera ko tuhakuye icigwa kandi tuhakuye akunguko, tuhakuye gutahura. Ugifisa amadidani commentaire s'il vous plaît, turahaca muri commentaire tugerageze kwishura kumbora hari co tutoba twashimangiye neza na neza, hama ibibazo mufise ntashoboye kwishura, ndiko ndagira effort, ariko ndasaba abanyamurenge muza guhura n'iki kiganiro, musabe munyandikire, nzobasangaho muri kiretse aho nashobora gushika, canke turabaho duhurira dukora ikiganiro. Ibibazo bimwe bimwe nzoba ndiko ndabatwa muri commentaire ntashoboye kwishura, nzoza ndaba navyanditse, hama umwe muri mwe bishaka umunyamurenge w'ukuri, apana abanyamurenge bafise amazina y'abanyamurenge bakuye kwa bapandikijwe yo hariya na Paul Kagame. Umunyamurenge unyene yamaze bibinjana vyose hariya, niwe nkeneye azoze duhure tuvugane, atanga umuco kuri bishikirije, nibibazo bizoba bihari mu makomantere, kuko ndamuronse dushangaruka iki kiganiro gipostinze, some ibibazo ntashoboye gutorerwa inyishu, hama tugende tubitwaye ikiganiro ko kizoba kingana kose, kimara isaha swat tuzobivugana, turabiko tukigira kuganye arama episode abanyamurenge vis abatutsi b'abakongomani bavuga ikinyarwanda, volume 1, volume 2, volume 3, uko kizoba kireha kose tuzokigabura. Hama nongere ngire ko ndabasaba imbabazi, mukunze kumbwira ngo nkora ikiganiro kigufi, ariko aya mateka uko ari hakose muyarabe kuva ku kambere mbaka ku kanyuma, mumenye ivyari ivyo. Ndabakengurukire cyane Ingoma Magazine, Fleury Podcast TV, mwarahezagiwe. Ndabibutsa ko antaye Ingoma Magazine na Fleury Podcast TV atamwebwe. Abanyamurenge mwubahwe.